Abanyeshure 53 nibo baronkejwe impamyabushobozi kuri uyu wa gatandatu zerekana ko barangije inyigisho z'umwaka w'ishure wa 2023 ushira umwaka wa 2024 ku ishure ry'ubuhinga ETS Ubuntu ryo ku mutumbabuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Abaronkejwe izo mpamyabushobozi ni abakurikiranye ibisata vy'ubuhinga nk'igisata c'ivy'amahinguriro TIA, igisata c'ivy'ingenzi hamwe rero n'abakurikiranye ibisata vy'imyuga nko gushona no kubaza. Inkuru dukesha mugenzi wacu Sofoni Twishime. Ibirori vyo gutanga izo mpamyabushobozi k'urwo rwaruka rurangije ivyigwa ku ishure ETS Ubuntu vyabereye mu nyubakwa z'iryo shure. Mu bari bateye iteka ibirori harimwo umuhuza w'abarundi buramatari w'intara ya Ngozi, urongoye igisata c'indero mu ntara ya Ngozi ndetse n'urongoye ikigo Fondation Ubuntu cashinze iryo shure. Imikangara 53 yaronkejwe impapuro mpamyabushobozi niyakurikiranye igisata c'amahoteli n'ingenzi, igisata c'amahinguriro TIA ndetse n'ibisata vy'imyuga nko gushona no kubarira. Bakaba biyongereye kubamaze kuramugwa n'iryo shure bangana 403 kuva ritanguye ibikorwa. Ubuyobozi bwa ETS Ubuntu bukamenyesha ko mu mwaka w'ishure uheze bamenyesheje mu kibazo ca leta ku bice 96% aho mu gisata c'amahoteli n'ingenzi iyo mikangara yaronkejwe impamyabushobozi yamenye ku bice 100%, mu gisata c'amahinguriro n'ivyimbugwa bakaba bamenyesheje ku bice 93%. Naho biruko ngo barashafise intambamyi z'ubukene bw'abigisha bakwiye ndetse n'ibikoresho bifasha abanyeshure kunonosora ivyigwa cyane cyane mu kubishira mu ngiro ivyo bita pratique. Yaba umuyobozi w'iryo shure ndetse uwaserukiye abavyeyi muri ivyo birori akaba yasavye abafasha gushikira iryo shure ry'ubuhinga mu ntumbero yuko indero iriko itangwa kuri iryo shure yoguma ari ya kanovera. Umuyobozi w'indero mu ntara ya Ngozi Jean Pierre Ndikujyayo akaba yavuze ko ico kibazo c'ibura ry'abigisha bakizi ariko ngo baravyitwararitse kugira ngo kizotorega umuti. Nibaza yuko hariho abari bakoze ikibazo nke kumengo ngaha anya mugabo mengo hari muri agronomy ni haba hakiriho abari kuri liste nibo baheza bagaca babandanya bagashikirwa iyo baduhaye uburenganzira bwo kubasubiriza uko tubanza kubisaba bakabitwemerera. Iki rero namba hariho abari kuri liste aha nta ngorane, ariko kandi yindi ngorane nuko hashobora kuba hakoze muri agronomy hakaba hagiye uwo muri TIA. Abo rero duca dusubira tukavyiga ukundi tudafise liste hanyuma tukabimenyesha abadukurira kugira ngo turabe ico bodufasha. Buramatari w'intara ya Ngozi we yahamagariye abanyeshure barangije ivyigwa kuri ETS Ubuntu kuzobandanya amashure mu ntumbero yuko intara ya Ngozi yogwiza incabwenge zanonosoye ibisata bakurikiranye vy'ubuhinga. Umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana agahamagarira nawe abo bitazoshobokera kubandanya ishure kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe n'amakoperative kugira ngo vyorohe kuronka ingurane mu mabanki ibafasha kwihangira imirimo bakurikije ubumenyi baronse. Amafaranga muri banque d'investissement pour les jeunes ariyo, amafaranga muri banque d'investissement pour les femmes ariyo, hajayo abagore mugabo hakajayo kandi n'urwaruka rw'abigeme. Amafaranga muri payeje ariyo, amafaranga no mu yandi mabanki yo ngaha mu gihugu cacu ariyo. Isaba iki bisaba kwitunganya kugira ngo mugende kuyasaba ayo mafaranga mwitunganije bashobora kubakira bona kuri muri abantu batunganye. Bamwe mu banyeshure twayaze bakaba bashima ubumenyi baronkejwe aho bahamagarira abari inyuma yabo kwigana umwete bakamenyesha ko impanuro baronse bazifashe nka nkama. Uyu akaba ari umwe mu bo twayaze. Vraiment ndabashimiye cyane ndetse ngira ko nshimira na mama buntu muri rusangi we yashikirije ikicimviro cyo gushinga ishuri nk'iri, ndabimushimiye rero cyane gose. Ndabashimiye gose abarezi nibwo twiga n'ivyigwa byiza cyane bitufitiye akamaro cyane. Abenshi barabitinya ngo nta mukobwa yo kwiga imyuga ariko imyuga ni myiza cyane. Urongoye ikigo ca Fondation Ubuntu yakeje abarezi bose kuri iryo shure ukuntu bamenyesheje
ku rugero rwiza mu bibazo vya leta hamwe n'imigambi iryo shure imaze kurangura nk'ibijanye no kwitaho ikawa mu gutera imivyaro y'ibiti. Akaba yamenyesheje ko mu mwaka w'ishuruza hagiye kuzokugururwa irindi shure ritanga ubumenyi mu rurimi rw'icongereza aho ku mutumba wa Buye. Mu minsi iza tuzobugururira ishure naryo ry'icongereza. Murabona ko iterambere nyene ritera ari na mwebwe izo kaminuza mugiye mukumbura mwihate no kucongereza, kubera ubu bintu vyinshi usanga haja mu icongereza, haja mu izo ndimi nyene mpuzamakungu. Rero muze muravyihatira, tuzozana ishure naryo ry'icongereza, mugabo bazohera mu windwi, rizoba rihera mu windwi avec internat ry'icongereza mu minsi iri imbere. Mu kw'icenda tuzotangurana no kw'icenda, twarasavye uruhusha mu bushikiranganji, biri muri procedure. Ibirori bijanye no gutanga impamya bushobozi ku banyeshure barangije kuri ETS buntu vyasozere no gutanga utubahasha ku banyeshure bakoranye umwete mwinshi ndetse n'abarezi bitanze kurusha abandi. Urongoye intara ya Ngozi akaba yaciye yemerera ku izina ry'intara ibahasha y'amafaranga 500 ku barezi bo kuri iyo shure mu ntumbero yo kuba keza.